ibikorwa by'amaboko yawe. Yo haleluya. Watunyuza mu isi uva mu ijuru, yeah. Urondera intama zari zazimiye. Oh haleluya. Wankuye mu mwonga w'ibyaha. Yanje banyitwa Mamba Classic. Ayo niyo mazina yanje. Icambere genda umuntu w'abantu, ndakunda abantu. Yeah, it is why natwe twagukurikiye kubera ntitwakubwiye n'impamvu turiko turagukurikira cyane. Niyo mpamvu bankunda. Yeah. This is ICUBAHIRO TV, the swagger station in our country. Please subscribe, share, and comment. Yeah. Hello guys, aho muri hose ndabaramukije abakunzi ba ICUBAHIRO TV, aho muhagaze hose, abariko baradukurikirana aho bari hose, aho mwoba ari ku mugoroba cyangwa ari mu gatondo kuri no saha, je ndabaramukije. Okay, ICUBAHIRO TV uyu munsi rero twumvise yuko umusitari wacu twari tumaze iminsi turondera cyane, hari ahantu twumvise yagiye gufata agacupa n'abapampe biwe, none turavuze ati reka tumugereho. Twemeye gufata ingendeshwa, twumvise ngo umukunzi wacu icama twari tumaze iminsi turondera cyane, twumvise ahantu cagiye gufatira kamwe, turafata ingendeshwa yacu turavuga ati reka tugereyo vuba bwango kugira ngo twumve ivyo bamuvuga ko byukuri yuko byo bari byo. Hari byinshi ariko arabategurira, niyo mpamvu twebwe twemeye kubashikako. Sawa, reka tubanze dushike mwako kabare twinjireyo turabe byukuri nimba ashobora kuduha ikiganiro, turaza gukomeza tubabwire uko biza kuguma bigenda. Reka mwe turasubira mu kanya gato tubanze dushike mwako kabare. Ya, wa mtipe ndamubonye reka fresh maniga. Fresh. Uyu mustari ndio nako ndarondera cyane, narema tigendini yandi ko ndamurondera. So papa, urashobora kuma umwanya tukaganira gatoyi kuri ICUBAHIRO TV, twari tubagendeye, twari tubatunguye, twumvise mu bikomo mwirangaha, turavuga ati reka tugere kuri wa muntu abantu bacu bari banyotewe, abafanzi bacu bari bakeneye. Sinzi ko mushobora kuduha akanya tukaganira kugira ngo abakozi bacu bamenye uwo ariko barakurikirana uwo ari we cyangwa icyo ashoboye. Okay, nta kibazo nawe. Ya, aratwemereye bakunzi bacu, aratwemereye ko ashobora kuduha ikiganiro. Sinzi rero yuko dukomeza kuganira ngaha, twari tubasanze bicaye cyangwa ushobora kuraba kandi ga place katarimo akavuyo kubera namwe cyo mukabare murabizi. Akibazo turashobora kwigira. Abatekanye tuganira twumvise ibibazo byabaza. Ya, abakunzi bacu murabyumva no mutipe nawe natugoye cyane, natugaye ko nk'abandi bastare, abastare benshi bakomeye cyane kugira ngo ubegere ubabaze yuko ushobora kuba ikiganiro cyangwa baguha ikiganiro. Benshi baragara bakakubwira ati jewe sindabirimo, ariko nawe arabyemeye. Big up sana maniga, genda kwemeye cyane, niyo bambe yawe ntaribi. Turashobora kubandanya rero tukaraba agafasi kameze neza tukaganira ataka. Ya, bakunzi bacu rero nkuko bisanzwe uyu ni wa mustari wacu, reka ndamuhe akanya nawe abibwire. Ya, okay, amazina yanje banyitwa Mamba Classic. Ayo niyo mazina yanje. Ya, Kimamba Classic na mazina wahawe n'abavyeyi cyangwa na mazina wahawe n'umwuga ukora? Ya, Kimamba Classic na mazina y'umwuga wanje. Ariko amazina y'abavyeyi nitwa Niyonkuru Samuel. Ya, Niyonkuru Samuel niyo mazina abavyeyi bakwise. Mbega abafanzi bacu barashaka kumenya cyangwa abafanzi bawe barashaka kumenya Niyonkuru Samuel uri umuntu ki, ukora ibiki, ko twumva witwa Niyonkuru Samuel hanyuma ukongera ukitwa Kimamba Classic. Barashaka kumenya abafanzi bacu ati ni giki cyatumye yitwa Kimamba Classic cyangwa akava ku izina abavyeyi biwe bamwise? Ya, Kimamba Classic ni izina nk'uko nabibabwiye, ni izina ry'akazi kiwanje. Umuririmbyi ndirimba indirimbo mpimbazamana. Ya, indirimbo mpimbazamana ni za ndirimbo abafanzi bacu ngira ngo murazizi namwe, ni za ndirimbo usanga abo bavuga ngo ni gospel. Ndakeka nivyo. Yego. Ya, Kimamba Classic rero abakunzi bawe cyangwa abakunzi bacu barifuza kumenya mbega Kimamba Classic ko avuga yuko aririmba indirimbo mpimbazamana,
nizo ndirimbo zonyene woba ukora cyangwa urafise n'ibindi bintu wongikanya navyo? Ya mu bisanzwe jewe ndafise ivyo nkora, ndumuririmbyi, ndafite n'udu company twiwanje nkoreramo, ndafise na equipe y'umupira nayo ndayisapoti navyo ndabikoreramo, n'ubuzi busanzwe nyene. Ya Kimamba Classic ariko aravuga yuko afise byinshi akora, avuze yuko afise utuntu no kwita nk'utugwi asanzwe akoreramo cyangwa udu company asanzwe akoreramo, ariko ntiyatubwiye Kimamba Classic iyo migwi ukoreramo nibanga cyangwa urashobora kubivugira ku Cubahiro TV kugira ngo n'abatari bazi ibindi bintu ushoboye. Hariho benshi baguma bibaza ngo urumuririmbyi vyonyine. Mbo icyambere ndaririmba, ya ikigira kabiri ndi mu producer, nda making ama beat, ya ego ni producer muravyumva, ara making ama beat ku bantu baba bashaka kuririmba. Urumva nkaho ni promotion kuri wewe, noko wanguriye akantu nyene. Ntiriwe ndabatinza abakunzi bacu, Kimamba Classic tumusanze ahantu mu kabare, ariko turashaka kumenya Kimamba Classic ni kubera ko abantu bagukunda, Kimamba Classic ni giki bagukundira, Kimamba Classic uri giki mu magambo make, ariko bica hirya no hino, ariko ndibaza umwanya tuza kumarana araza kutubwira ido nido. Mbo icyambere je umuntu w'abantu, ndakunda abantu. Yeah, it is why natwe twagukurikiye kubera ntitwakubwiye n'impamvu turiko turagukurikira cyane. Niyo mpamvu bankunda. Yeah, ego. Ushobora kuvuga impamvu nyamukuru ituma abantu bagukunda? Kuko urashobora kuba umuntu w'abantu muri quartier imwe, ariko ugasanga hari indi quartier wimutsemo, ugasanga abantu bagutera amabuye cyangwa bakuvuga nabi. Ushobora kuvuga reyerema ikintu abantu bashobora kuba bagukundira? Mu bisanzwe jewe ikintu nzi, jewe ndakunda abantu, ikindi naco ndakunda gufasha abantu. Nk'ubu hari abantu usanga bafite utubazo dutandukanye, ingorane zitandukanye, iyo umuntu aje akanshikira akambwira ikibazo afise, uko shoboye ndamushigikira uwo muntu. Ya mbese tuvuge ivyo ntiwabikoze nk'umugwi, uri umukorana bushake, ufasha buri muntu wese bitewe n'ikibazo agutuye. Ego. Ya Imana iguhezagire kuko ndumva ukora ibintu nyene nka hasere yo urazi ku isi yose irashobora kubifasha abantu bafite ibibazo bitandukanye, ariko nawe ndumva uri kubikora ku giti cyawe. Je kabisa ko shoboye ndafasha abantu kabisa. Ya Imana izabiguhembera. Kimamba Classic watubwiye umuririmbyi uririmba gospel, ariko urashobora kutubwira mu ndirimbo zawe za gospel izo mbese urashobora kuduha nk'urutonde rw'indirimbo umaze gukora? Indirimbo maze gukora ndafite album zibiri. Ya album ya mbere ishobora kuba yitwa gute? Album ya mbere nayise urukundo rw'abantu yemwe rwaratinze. Urukundo rw'abantu yemwe rwaratinze. Ya urukundo ya. Bafazi bacu murumva uyu mutipe nawe ashiramo filozofi nyinshi, ashobora kuba afise impamvu yaririmbye gutyo. Mbega urashobora kutubwira impamvu woba warahisemo kwita album yawe urukundo rw'abantu ko rwamaze gutimba? Urafise impamvu igaragara kandi ushobora no kwigaragariza amakuru? Impamvu cyatumye nita iyo ndirimbo urukundo rw'abantu rwaratimvye, ndibuka ico gihe nari mu ishengero bita fekabu. Rero ico gihe nagiye kubona kubera ko ari ntuza nariko ndapanga shaka gukora kugira ngo nteze imbere umugwi w'ishengero, ariko bobo baza gutangura kungwanya, baza gutangura kuzanamwa macha kubiriki. Ico catumye nita iyo ndirimbo urukundo rw'abantu yemwe rwarativye, abantu barankana taco bapfa. Ego kandi aribo bari bakwiye gukundana. Ndikumva nyene wewe wabifashe ize, ariko bobo ndumva bari serious, kuko
wewe nimba wabibonye yuko bariko baguhora ubusa kumbure bo barashobora kuba babona irindi kosa baba barakoze mbega nk'uwo mugwi wari uri kura wagomba gufasha nta kintu woba ubona ati barashobora kuba bampoye kino gituma banyanka cyangwa ndabona nanje bariko barambeshera kuri ibi nta kintu na kimwe wikeka oya nta na kimwe nikeka kabisa ya Kimamba Classic numweranda numumarayika ndakeka ya hanyuma albumu igira kabiri wayise gute ya albumu igira kabiri nayise Yesu numugira neza Yesu numugira neza yego bisobanura Kimamba Classic urumukizwa urakijijwe yego je ndakijijwe ya Yesu numugira neza ushobora kuba wobwira abafanzi bawe cyangwa abariko baradukurikirana ku Cubahiro TV bakamenya impamvu wahisemo kuvuga ati Yesu numugira neza ya impamvu cyatumye nita Yesu numugira neza ndibuka natanguye ari ibintu bigoye cyane natanguriye ahantu habi cyane ariko nza kugera Yesu arangirira neza Yesu aramfasha mu bikorwa by'iwanje ariko ndakora ndatangura ndazamuka ndatangura ndabona kantu bica bituma rero mvuga ati Yesu numugira neza kubera ko aho nageze aho ndi kubera ko ari Yesu yagize gute yahangejeje cyo cyatumye rero mvuga ati reka ndondere indirimbo noneho nshimira Imana kuba yarakora ivyo bitangaza ya mu magambo make uremera Yesu kandi uramusingiza ya Yesu ndamwemera cyane ya abataramwemera nabo nta kajambo ufise babwira ya n'abataramwemera nta wundi nta muntu azoshika kwa data adaciye kwa Yesu ya iryo ni jambo ry'Imana riri muri Matayo kangahe riri muri Yohana riri muri Yohana urantunga jewe nishobora kuba ntarizi Yohana kangahe bwira abafanzi bacu cyangwa unahuje gusoma Bibiliya ya okay ni Yohana 6:15 niho ryanditse okay urumva nanje Bibiliya narayiciye ya hanyuma nagira ndakubaze mbega albumu yawe iba irimo indirimbo zingahe numvise uvuga ngo albumu ni zibiri hama utubwira amagambo asa nuko wayaririmbyemo izo ndirimbo zibiri nyene albumu yawe irimo indirimbo zingahe albumu ya mbere igizwe n'indirimbo 20 izo ndirimbo 20 urashobora kutubwira amatitre yazo kugira ngo abafanzi bacu n'abazikeneye ushobora kuba urazisize kuri channel yawe kugira ngo umuntu azirondere sivyo none ya zimwe ziri kuri YouTube ariko hari izindi ntarashirako ya iziri kuri YouTube umuntu ashobora kurondera akazironka ni zingahe kuri YouTube ariko indirimbo shika muri zine ya mu ndirimbo 20 wahisemo gupostinga indirimbo zine yego ariko ibindi bikorwa biriko biraza tuko turategura ibintu vyiza ya izo ndirimbo ni video cyangwa na audio ya ni video ya mbese wewe wararavye uravuga ati gupostinga audio ntaco byofasha abantu uravuga ati reka mpitemo gupostinga video yego ari nayo mpamvu mwizo ndirimbo 20 wakoze ushobora kuba warabanje gushira ko izo zine zonyene umaze gukora video zazo yego ya albumu igira kabiri nayo irimo indirimbo zingahe nayo ni 20 ya ndikumva waramaze kwifatira ihangiro wihangiye imirimo waramaze kwifatira umwanzuro ni indirimbo 20 ukabura koze albumu ya ikindi kibazo umuntu aba afise arashobora kubaza ati izo ndirimbo ziri kuri YouTube imwe yitwa gute cyangwa umuntu agiye kuzirondera kuri YouTube yo kwandika gute kubera abafanzi bariko baragukurikirana cyane okay mbona kuvuga kuri YouTube ugiye ko wandikamo upendo wa Yesu yo muri Samuel iyo ni indirimbo yawe ya mbere yego ucubona indirimbo zigiye zine zose uzibona byose mbese bikusaniye muri upendo wa Yesu yego abakunzi ba Icubahiro TV murumva Kimamba Classic n'umuntu akomeye cyane amaze gukora indirimbo zigera kuri 40 nizo 40 aramaze kugira video y'indirimbo zine yamaze kubabwira upendo wa Yesu nuko mutera mubona indirimbo ziwe hanyuma ndabasabye yuko mukubita ko like hama musharinge nkuko bisanzwe nyene dukomeze twiryoheremo hanyuma Kimamba Classic watubariye yuko ufise utundi tuntu ukora dutandukanye no kuririmba mbese utwo tuntu tundi ukora urashobora guha abafanzi bawe cyangwa abariko baradukurikirana ku Cubahiro TV bakamenya ngo Kimamba Classic ikindi kintu ashoboye atari kuririmba niki bo icyambere
je ndi umwanditsi w'indirimbo ndakunda kwandika indirimbo kandi ndakunda ako kazi ndakunda korora ya abakeneye kwandikisha indirimbo Kimamba Classic arabahaye ikaze muzomwegere. Hanyuma wavuze n'ibintu by'amabiti, wavuze yuko ukora biti, sinzi yuko nahone bashobora kukora ya na beat. Umuntu ashobora kunora beat style ayo yose, profane, gospel, zose ndakora, ariko gusa gitari ntacyo nzi gupanga umuziki wa piano. Ya mbese ko hari abantu bashobora kuba bakeneye gukoresha umuziki wa piano, bakaba bakeneye n'imirya y'igitari bitewe n'indirimbo, cyane cyane mu bantu babakizwa. Turakunze kubibona no mu mashengero menshi atandukanye, usanga bafise piano, bafise gitari, bafise n'ingoma. Mbega wewe iyo umuntu ashaka gukora indirimbo yiwe akayinonosora neza, akwituye n'igiki wo mufasha mu gihe ushoboye gukoresha piano yonyene, udashoboye gukoresha gitari cyangwa n'ibindi bicurarangisho byose biba bikeneye? No kuvuga yari umuntu akeneye ivyo bintu, akaba akeneye yuko umuziki wiwe ujamwo gitari, nange ndafise abantu dukorana, noneho ca mpamagara je nkinziza umuziki wa piano, nabo bakaca baza bakinziza gitari. That is good. Undi kumva nyene warabiplaninze, mbese ni wo mwuga wawe, ni byo ukora, urumva kandi uranabiryohererewe. Rero nagomba ndakubaze bro, mu buzima bwa misi yose ikintu cy'amabiti watubariye kugikora, ibintu by'indirimbo watubariye kuzikora, nashaka kumenya mbega ayo mabiti ukora urabona akazi kagenda kweri cyangwa? Akazi karagenda kubera ko biri mu bintu bintunze, kubera ko ndafite abantu bo hanze murana nabo, ugasanga kubera ko jewe beat imwe ndayikora amadolari 30. Amadolari 30? Ego, beat imwe itarimo ntuzengasora, itarimo amagitari, amadolari 30. Mw'ico gihe abakiriya urabaronka nk'uko bisanzwe cyangwa nyine urabona ko ari uguhendahenda niho kibitangura cyangwa bimaze n'igihe? Mbese nyine mu magambo make ugiye kuraba wabifashe nka business, urabona yuko abakiriya ubaronka nk'uko byipfuza? Kabisa ndabishimira Imana kubera ko biri mu bintu bintunze kabisa. Ego, Kimamba Classic turashaka kumenya mbega wewe mu buzima bwa misi yose uri umusore cyangwa urubatse? Jewe ndubatse, ntabwo ndi umusore, ndi umupapa, ndafite abana 2 n'umugore umwe. N'umupapa arafise abana 2 n'umugore umwe, kandi urumva arabishima Imana. Abafanzi bacu n'abafanzi biwe muri ko muramukurikirana, n'umupapa kandi arafise abana 2. Impamvu nari nkubajije gutyo hava wimvira ngo ndakwigiriye mu buzima, ariko hari igihe umuntu ashobora kubona umuntu kuri TV cyangwa akamubona kuri channel runaka akavuga ngo mbonye boga, ugasanga mu buzima bwiwe yiyumvisemo ko agukunda, kumbure ntaho muravugana, ntaho murahurira, ariko akagukundira online. Rero abadada muba mwari mumukunda cyangwa mumwifuza Kimamba Classic arubatse, afise n'abana 2, yavuze ko afise n'umugore umwe. Sinzi yuko ubushaka undi mugore kubera numvise uvuga ngo n'umugore umwe, sinzi impamvu wavuze ako kajambo. Twebwe mwishengero itorero ryacu ibyo ntibitwemerera, ntibemerera kugira umugore umwe. Urumva iyo umuntu ariko arumviriza ukavuga ngo n'umugore umwe, hari igihe ucumenga ushaka n'ubundi, kubera nk'iyo ugiye nko muri restaurant ukavuga ati je bampaye agacapati kamwe cyangwa bampaye irigi rimwe, hari igihe ushaka kongeza. Ndabesha? Twebwe ntibyemerewe kabisa. Kimamba Classic abantu barashaka kumenya mbega yuko uyu mutipe aho muba muri hose, hari umutipe nasanze muri kumwe, nta byinshi ndamubaza kandi nawe nta byinshi nari bwa kubaze kubyerekeyewe. Uwo mutipe murakunda kuba muri kumwe cyane, mbega ajejwe iki mu buzima bwawe cyangwa no mufashanya mu bijyanye n'akazi? Uyu rero ni byinshi akunda kumfashamo. Ego, nawe ndibaza umuntu w'umugabo yobibwirira. Sinzi n'akazina kiwe, nashaka mumumpere microphone gatoya kugira ngo nawe ngire icyo ndamubajije.
Ya ndaguhaye ijambo mwene wacu, ndakwise mwene wacu kubera Kimamba Classic nawe yamaze kuba umuvandimwe wanje bitewe n'ikiganiro tumaze kugiranira umwanya tumaranye nawe wawubonye. Ya nta washwanye n'uwundi, nta wiyumviriye nabo wundi, kandi turabishimye cyane. Ya nagira ndakubaze ku mazina bakwita gute? Ya murakoze ku mijambo. Chenanje banyita Singomba Emma Black. Emma Black. Ya Emma Black sengiyumva Emma ndashobora kumva umenga ni izina abavyeyi baba barakwisa, ariko Black sinzi yuko ari umuvyeyi yari kwise byo bajyaje gute cyangwa niko bakwise nyine. Banyita Singomba Emma Black yagiye kuza kugira nagenda nkora akazi basi. Ya kuvyo wagenda ukora wisanzuri Black cyangwa niwe wasavye ati iri zina barinyite? Apana, abantu bakwise Black bitewe n'akazi ukora. Ya akazi usanzwe ukora akazi kamwe na Kimamba Classic ko dukunze kubona muri kumwe. Ya uyu umwanya wari wose just twaturi kumwe menya ubuzima bwe kumenya ngo be just ahari mbe mu rugo imeze bite yambaye gute. Ya mbese uri nk'umupampe wiwe, mbese nawe asanzwe kwemera cyane yabivuze nawe yabitubwiye. Ya abafanzi ba ICUBAHIRO TV cyangwa abakurikirana uno mujama wacu Kimamba Classic mwamaze kuvyumva yuko uyu ari umujama wiwe kandi basanzwe basangiye n'akazi. Ya murakoze cyane kutwibwira. Nagira nongere ngaruke kuri Kimamba Classic. Nagira ndakubaze we wavuze yuko ufasha abantu. Mbega ubafasha mu buhe buryo? Nk'ubu jewe nk'akarorero nshobora kuba mfise nk'inzu yanguye ko ntafise ubufasha bwo kuyubaka, no kuvuga umuntu aje akadodora kwa Kimamba Classic ati jewe inzu yaguye ndiko ndavigwa n'abana banje, urafise ico kumufasha? Ego nta kibazo jewe. Ya baravuga ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, niko bawuca mu mugani w'ikirundi, turabarundi. Ya nagira ndakubaze wewe ibintu byo gufasha abantu byakujemo gute, wabitanguye ryari, wahereye kuki? Ya impamvu je nkunda gufasha abantu niki, je ndibuka Imana yankuye kure cyane. Ya ndibuka jewe narakoze ikiboyi, naragiye gusabiriza ubuzi, narabaye mu buzima bugoye cyane. Rero Imana impinduriye amateka, nanje niyo mpamvu nibuka gufasha abantu, kubera ko nibuka aho Imana yankuye bintera umutima gufasha bajya abantu. Ya Kimamba Classic numukizwa numurokore muravyumva, akorera Imana mbese nta mpembo nimwe yiteze kuri inosi bitewe n'ivyo akora, kubera ndumva nabantu bake babishobora. Ushobora kuba ufise ipantaro zitanu ukabona umuntu yambaye ipantaro imwe ukabibona ibisanzwe, ariko Kimamba Classic bitewe n'ubuzima yaciyemo arumva wewe ivyo bintu atobishobora. Mbega Kimamba Classic usivye ako kazi wakoze k'ikiboyi kakagutera kubona yuko ubayeho nabi, hariho ubundi buzima bwoba buri munsi y'ubwo? Kubera hariho benshi bakora akazi k'ikiboyi bakabibona yuko ari ubuzi bukomeye cyane, kubera hariho benshi bakipfuza bakakabura, ariko wewe uravuze yuko akazi k'ikiboyi ariko katumye wiyumvira gutangura gufasha abantu umaze kukavamo. Mbega hariho ubundi buzima woba waraciyemo imbere yuko uza kuba umuboyi? Ego nkuko nabibabwiye, jewe naragiye nsabiriza akazi mu muhanda, kurima, mvuga ati mu mpaya akazi mwufunguriye. Ibyo bintu byose ni ibintu nagenda camwo. Rero iyo ndavyibutse yuko nacemwo ubuzima, Imana ikaba yarampinduriye amateka, bintera nanje iyo umuntu aje kuntura ikibazo afise ndanyaruka kumwumva uko shoboye, ndagerageza nka ego. Ya Kimamba Classic murumva afise umutima mwiza, kubera iyo ugiye kuraba inyuma muri kahise, ndazi abantu mwese muriko muradukurikirana kwino channel yacu aho muri hose, ndibaza iyo umuntu agiye kuraba muri kahise kiwe biramutera gutegura kazoza kiwe bitewe na kahise aravye inyuma. Kimamba Classic yabaye mu buzima bwo gusegerereza, bwo gusabiriza, mbese mwafunguriye ico kurya, maze bimuha umutima wo kumva yuko yofasha buri muntu wese bitewe n'ikibazo ariko aramubaza cyangwa ikibazo afise akakimufasha. None Kimamba Classic ikibazo abafanzi bawe bafise, hariho benshi bashobora kwiyumvira ngo ivyo bintu atanga si ivyo yarondeye, ivyo bintu atanga ntituzi iyo yabikuye, cyangwa ivyo bintu atanga
ashobora kuba afise uwundi muntu abimufashamo. Kimamba Classic wewe urafise nk'umumanageri wawe mu bijanye n'akazi kwawe? Ya je manager ndafise umuzungu ndafite n'umwirabure. Ya umuzungu n'umwirabure kandi bose barakumanaginga neza cyane ibintu bikagenda neza. Ashe no kuri ndabishima cyane. Ya by the way niyo mpamvu tuba turiko turakubaza kubera abantu murashobora guhura ugasanga bariko barabaza Kimamba Classic twabonye yambaye ipantaro ya 200,000 kubera iki yambaye no pantaro ya 200,000 amafaranga yayakuye he kwejo yiriwe hari yataba customer yarose atabakiriya mu kazi kiyewe amafaranga yakuye kumbe rero muravyumvise Kimamba Classic ntimumwiyumvire nabi n'umuntu afise aba manageri mbese yarateye intambwe araronka n'abazungu. Kimamba Classic turifuza kumenya wewe kugira ngo uronke manageri w'umwirabure uronke n'umuzungu byagenze gute niyihe intambwe wateye kugira ngo ubanze ushike kuyo manageri wawe cyangwa mbese mu magambo make byahereye kuki kugira ngo uronke abo ba manageri? Okay. Icambere kugira ngo ushobore kumushika kwa ba manageri biwange mfite sister biwanje ari muri Australia. Rero nuko kuririmba kwiwanje namuhereza indirimbo ziwanje. Noneho akazi ndandariza. Noneho abari ko barazumviriza barazikunda. Noneho Imana ikorera mu muntu arankunda aranshima noneho aca yumvira kugira gute gushigikira mu kwaci wanje aranyiza amara ati wewe ukora ibikorwa ndi kumwe nawe ico uzokena cyose nzokigira gute nzokigushikira. Ya nawe ndumva waragiriwe amahirwe niyo mpamvu utazokwigera wibagira Imana. Ya nagomba ndakubaze Kimamba Classic uvuka mu muryango w'abana bangahe? Papa wafise umugore umwe nkuko wabivuze nawe ufise umugore umwe bimeze gute? Ego papa wanje nawe n'umukristo n'umupasiteri w'ishengero afite ishengero nabayoboye. Afite umudamu umwe muri abana bangahe? Twe turi abana 12. Ya muri abana 12 ndumva mwararondotse nk'umusenyi wa Tanganyika nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira. Nagomba ndakubaze muri uwo muryango w'abana 12 wewe ugira kangahe? Jewe rero ndi bucura burya ndi umwana agira 11. Uri umwana agira 11. Yego. Ya inyuma yawe hashobora kuba hariho uwundi umwe? Yego hariho inyuma ya hariho sister biwanje. Ya bivuze ngo Kimamba Classic mwavyumvise ari n'umutipe avuka mu muryango w'abana 12 kandi uwo muryango akaba nawe agira incuro 11. Ya twumvise rero Kimamba Classic ufasha imigwi y'abantu bakina umupira wavuze yuko abakina umupira w'amaguru ubafana cyane kandi ufise na timu urongoye. Nubuhe buryo ubikoramwo mbese urashobora kugaragariza amakungu ingene ubikora ivyo bintu? Okay, ndibuka iyi timu bayitwa Chap Boys FC. Chap Boys FC ni timu Kimamba Classic afana kandi asupportinga. Ego. Ya ndibuka nabo batanguye mu bihe bigoye cyane. Noneho baranyegera barambarira ati none Kimamba ngo tuzotubera manager w'iyi equipe ko dufite ibintu byinshi bitugora nk'ibi bintu ukatubera umuserukizi w'iyi equipe. Noneho kwa kuntu ufite umutima wo gufasha ndavuga ati nta kibazo iri ni terambere rikomeye cyane. Ego Kimamba Classic yaremeye uwo mugwi arawufasha. Nagomba kubaza Kimamba Classic uwo mugwi wawe ugezehe ugiye kuraba aho wawe utanguriye uwufasha cyangwa intambwe mugeze ko ico cyose abafanzi baba baragomba kumenya iyo ibintu bigeze? Okay, no kuvuga ku byukuri equipe yiwanje igeze ku ntambwe ikomeye cyane kubera ko ndibuka mu mwaka wahera wagiye muri championa amatimu 8 ya tumaze kuja amatimu 8 dukina amatimu 8 ndibuka nitwe twatwaye igikombe. Ya ni mu mwatwaye igikombe. Bo noneho n'ubu kandi duheruka kuja muri championa y'itimu 12. Timu 12 mumva yuko atari timu zoroshe. Ya turakina nabo noneho n'ubu igikombe twaragize gute? Twaragitahanye.
urumva yuko dufise vision iterambere riguma rizamuka. Ya Kimamba Classic itimu yiwe vraiment arayifasha cyane kandi murumva yuko itimu yiwe Kimamba Classic iri kwiratera imbere nkuko ayipfuriza. None Kimamba Classic timu yawe uyifitiye iyihe vision? Kuko umuntu ashobora kuba afise company runaka muga kavuga ati muri kazoza ndashaka ino company yanje yuko izo bihagaze ku kiyaga ca Tanganyika. Sinzi nawe vision uyifitiye iyo timu ya. Okay, je vision ifitiye equipe yiwange icambere shaka kubasohokana. Shaka kubatwara mu yandi matima kumakomeye. Yeah. Kugira ngo bagende guhura nayo. Classic watubwiye ubuzima bwawe wagiye unyuramo amateka yawe ni menshi cyane twagira tugusabe Kimamba Classic urashobora gutera gapera basi umunota umwe kugira ngo bumve ijwi ryawe hariho benshi batari bwabyumve bumve ingene uririmba. Okay. Twamenye kurimbira ku mabiti ariko ntacyo. Kuburukundo wawe Yesu wakuze ibikorwa by'amaboko yawe. Yo hallelujah. Watunyuza mu isi uva mu ijuru, urondera intama zari zazimiye. Oh hallelujah. Wankuye mu mwonga w'ibyaha unjana ku musozi wawe w'amahoro. Jewe niho nzibera mu nzira yawe Yesu, jewe nzo gukurikira mu byago no guhimbagwa, mu mubabaro n'umunezero, mu byago no guhimbagwa, mu mubabaro n'umunezero. Mwami zo kugendanira. Oh hallelujah. Kimamba Classic mwamubonye n'umuririmbyi akomeye cyane, ndumvise yikoze mu gahogo nanje numva binkoze ku mutima, naringiye nanje nari namaze kuja mu mwuka. Haleluya. Amina. Abafanzi ba ICUBAHIRO TV reka ndababwire yuko Kimamba Classic mwabibonye ibyo ashoboye yabibabwiye, reka ducunguze umwanya umwete tumusabe niba ari ico asaba abafanzi biwe cyangwa niba ari ico asaba amakungu cyangwa niba ari ico asaba ku bantu bariko baradukurikirana. Sinzi turashobora kuguha umunota umwe kugira ngo icambere saba abafanzi biwanje baje kuri YouTube bakore subscribers, amazina ni yandi nyene niyo nkuru Samuel, bazoca bayibona ibikorwa by'iwanje. Ikindi naco dushaka kugura label ya music tuzabamenyesha. Ikindi naco turakeneye supporters mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'amagambo, mu buryo bw'impanuro, ibyo byose turabikeneye kugira ngo batube hafi. Ikindi naco turashimiye ICUBAHIRO TV bakigoro mwakuze kuza kuturaba. Facebook yiwanje wandikamo Kimamba Classic ucumbona. Bakunze ba ICUBAHIRO TV twari kumwe n'uno mustari akomeye cyane mu buryo bwo kuririmba, mu buryo bw'amabiti, mu buryo bwo kwandika imistari. Reka turabe tubasezere. Ciao ciao, tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ndabakunda cyane aho muri hose. Kuri kamera nari kumwe na CUBAHIRO Patient, kuri micro ni jewe Raki nkuko bisanzwe. Ciao ciao, turabakunda cyane.